ariko aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana. Turashobora kwakira intsinzi ya Yesu mu buzima bwacu. Haleluya! Amamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazamukomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Amashyi kuri uwo mwanya. Haleluya! Bantu b'Imana, iyi nkuru nziza aho izoshika hose hazoba umwidegemvyo. Ubu bubasha bwacu Yesu Kristo mu bapfuye buzokiza abari mu buja bose bwa wa mubi. Haleluya! Mana ishimwe. Iyi nkuru nziza aho izoshika hose bakayakira, ibyago byabakurikira ku nguvu bizoravako. Inkuru nziza aho izoshika hose abantu bakavyizera ko ntiwemeye kubapfira akabazukira, akabaneshereza uwabarusha ububasha, bakamwizera uwo yabatsindiye. Wa wundi yabarusha ububasha azomenya ngo yo n'aba babimenye ko atawufise ndabajana yomoke. Abana b'Imana bitegereze. Haleluya! Tubaye umwe wese akora ibyo ahambije kandi twese tukaronka amanota angana. Imana ishimwe. Nagira rero dusangire ubutumwa bwiza bw'aka kanya buvuga ngo twamamaze intsinzi ya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya! Umuntu uwo ari we wese adafise ikindi kibazo yirirwa avuze, arafise ibintu avuga. No kuva mu gitondo turafise ibintu twavuze, turafise ibintu twandikira abantu, turafise amamesaje dutanga, turafise ama-audio turungika, turafise amavideo turungika, amafoto n'ibindi nyene. Kandi hariho amakuru yorohera abantu kwamamaza, hariho amakuru abantu bakunze rwose gushira imbere y'ibindi. Nama ndaba kandi je ndabemera cane abo murambona babigira, abantu usanga amaprofile yabo ku matelefone, urondeye nomero yiwe nko kuri WhatsApp canke ku zindi konte zabo, ugasanga hariko ibintu akora. Ese umugenzi profile yiwe yamako isakoshe irya baheka ku mugongo kuko nizo adandaza. Abandi badandaza ibihindagurika. Iki gihe arashobora gushirako amapire y'iradiyo, ikindi gihe agaca ashirako nk'umunyu, ikindi gihe agaca ashirako ikindi, ko agomba kwamamaza ivyo bintu bimenyekana. Abakora amadekoro usanga barafotoye amafoto y'aho bigeze kudekora, bagaca bashira ku maprofile yabo, baravyamamaza ariko ko bimenyekana kugira baronke abakiriya. Sivyo none? Kandi ni vyiza. N'umurimyi nawe yoronka ku gatelefone, nagenda afotora umurima wiwe mwiza w'ibigori ashire, ni sawa. Bavyamamaza, bariko baramamaza ico babona ko bikenewe ko kimenyekana. Turavyumvikana. Hariho abafise amaprofile, hariho abari hano bobo usanga ariko ibintu ijana n'ijagata ku masitatu yabo. Hariho imipira, ibirato, ipantaro, ibitenge by'ubwoko bwinshi, bagashira ku cyangwa mu bimenye kandi bigufi na birebire, bibutura n'ibipantaro byose mu bimenye, mutoze
amasitatu ntiziheranya zayo n'uyu munsi yazishizeko je umwete bafise kabisa ico wuntiza mu bindi ntibihera je mbona umuntu nabonye yashizeko ikibido muri mwebwe nyene ikibido kandi aragurisha yuko nyene kandi ni vyiza ntugire ngo ndiko ndavyaha ni vyiza kuko birafise ico biriko birakora n'ico biriko biramufasha mu kazi kiwe ari wundi nabonye yashizeko umuduga agurisha wundi nabonye yashirako imiduga akodesha byose ntibimenyekana nyine urumva babishirako kubera nivyo bashatseko bimenyekana ntibashaka kubigumiza ahantu mu rufuri kubera babigumije ahantu hataboneka ntimuzobimenya ko bihari kandi mutabimenya ko bihari ntimuzobashorera kandi mutabashoreye bazoca babaho nabi kandi ariko kazi bari bakora nagira ndabibutse rero ko iruhande y'ivyo hari ayandi makuru dufise dukwiye kwamamaza aruta nayo. Haleluya. Yesu ashimye. Yesu atanga umugisha ukudandaza amasakoshe, imiduga, igifundi, urumva uri nka homeri ushirako amaturunevisi n'intsinga kubera ukora amatara. Manshi ishimwe. Uyu muhungu ahagaze imbere yama yashizeko kamera. N'umukameramani n'ubu mushange murabe muhava musanga ivyo biriko. Bazuti kamera ni gute? Kugira ngo ire mariage nzoguhangahe. Turavyumvikana. Donc si ibintu rero urumva bibi ni ibintu vyiza mugabo n'ibintu twokwisunga bikatubera akarori tukaraba natwe ivyo bintu bituguma mu mitima, ivyo bintu tuguma twamamaza, mbega ibikwiriye kwamamara vyose twaravyamamaje. Turacasigaje kimwe kitariko kiramamara neza, nuko Yesu ari umukiza, nuko Yesu ari umutabazi, umwe aguha umugisha kugira uronke abagushorera muri vya bintu, akugwishiriza imvura hanyuma imirima yawe itotahare, aguhe urukundo hanyuma umuryango wawe uwutunge neza, aguhe ukwihangana hanyuma ubane neza n'abandi, hanyuma aguhe ingeso nziza, hanyuma ntuze wonone ubutunzi bwawe, aguhe urya akwiye kwamamara. Haleluya. Zamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubigira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Igiteye ubwoba ca nijoro ntikizantera ubwoba, yarafashe maze amindura ibirimi by'umuriro. Ubu ugenda twika ndasenya mu izina rya Yesu ndakomeye. Uwo akwiye kumenyekana, wa wundi urose nabi wabaga ngo Yesu ukazibona birahetse, akwiye kumenyekana. Haleluya. Wa wundi umutego mubi watetswe umamagana ngo Yesu, umutego ugacika nawe ukavamo ukarokoka, akwiye kumenyekana. Haleluya. Hari igihe uvuga umuganga yakuvuye nk'amazuru, uwakuremeye amazuru wapi? Ariko naganda kubwira ngo muganga yakuvuye amazuru yarakoze, mugabo uguha impwemu uhumeka arakomeye. Haleluya. Mpemu yera kutuvyurira inkomezi zo kuvuga ivyawe. Turabikeneye, mwenga turajujuta, mwenga turacurika ibintu, umenga twarayobewe inoti nkuru na nto. We batereye ngaha inoti zose z'igihugu wotora izihe? Bavuze tegeranya wohera ku zihe? Kandi ufise
iminota mike izo uzoba utoye n'izo nyene iminota 3 mwezi wotangurira kuzihe wotangurira kuyihe ibihumbi 10 dutangurire ku noti nkuru rero twamamaze Yesu. Haleluya. Hanyuma amahera y'ubuciro butandukanye ayo muri Kenya, ayo muri Congo, ayo mu Bugande, ayo muri Tanzania, ayo mu Burundi n'amanyamerika y'amadolari bayatereye hasi inoti z'ijana zose bagatubwira ati toragura mu minota 3 muzoba muhejeje wotoye zihe amadolari n'ubwo icy'agaciro gusumba ibindi tora Yesu. Haleluya. Yesu ni wadata valeur ibindi birata agaciro bwandazi gituma utotora nk'Abatanzania ejo ntubizi neza hazobageze Marundi ndayihotse Amarundi iwacu arakagira umugisha. Nibuka umuntu nabwiye mu mutuga si kera umuntu nabwiye mu mutuga Yesu hanyuma ndavuga yuko ari Imana yigize umuntu aca arambwira ati kuko reka kubivuga nahava turungikira ibihano ngo tuve tugira isangano ndabwira nti ahubwo ibyo niko ndabivuga na Satani ntakorako. Yesu niwe kamara w'amajambo Imana yigize umuntu ibana natwe twamamaza intsinzi ya Yesu. Dusome mu gitabo cya Kolosayi igice cya 2:15 Kolosayi 2:15 havuga ngo kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Imana ishimwe cyane. Dusome Matayo 28 umurongo wa 18 tugeze ku 20. Matayo 28 umurongo wa 18 tugeze ku 20. Haravuga ngo Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera mu byose. Umve ndi kumwe namwe misi yose gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Yesu yaratsinze. Yesu ahabwa icyubahiro cyane. Haleluya. Ijambo ry'Imana twasomye mu Bikolosayi ritubwira ngo yarambuye abakuru n'abafise ububasha. Mu Banyefeso ijambo ry'Imana riratubwira ngo abatunigana saba inyama n'amaraso mu gice cya 6 saba inyama n'amaraso ariko ngo n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwiza. Nibyo n'aba autorite n'abantu bafise ububasha n'abantu bafise ingufu n'abanyabubasha n'ibinyabubasha biganza isi y'umwiza. Ivyo ijambo ry'Imana riko riratubwira ati nimubimenye abo mumigana saba abantu muraba ntimugwana n'ayo maso mubona arabibitsure ntimugwana n'ayo maboko agizwe n'amagufa n'imitsi n'inyama oyaye abo sibo mufise mu
murwana bakomeye, ariko ndababwira abo murwana baribo ni abanyabubasha, ni imyuka mibi itaboneka. Mana dufashe cyane. Hanyuma ngo aha twasomye babandi nyene abo banyabubasha, duca tubwirwa icyo Yesu yabagize ngo yarabambuye ububasha bwose, yarabambuye ibirwanishwa byabo byose, arabatetereza mu maso ya bose ngo abashorera bafashwe mpiri kubw'umusaraba. Haleluya. Mu Gifaransa bavuga ngo il les a désarmés. Yesu acaravuga ati jewe yarazutse. Aha muri Matayo ahejeje kuzuka yegera abigishwa biwe arababwira ati jewe nta bubasha bwose. None muri bwose hasigara bungana? Okay, rero niba ububasha bwose bwaje kuri Yesu, Satani asigara y'ubuhe? Haleluya. Nezerwa no ngaho nyene niwakira icyo Yesu ari, reke kwakira amajwi y'amacanantege. Yesu yaratsinze. Ayo mashi arerekana ko hari utubazo twinshi muri mwe. Byihotse bisawa. N'ibibazo bihari, abasigaye ko turondera inyishu, kandi icyo gituma turiko turasangira amajambo y'Imana. Yesu ati jewe ntawe ubasha bwose mu ijuru no mu isi. Ni ukuvuga ngo ikiri mu ijuru aragitegeka, ikiri mu isi aragitegeka. Abasigaye kumwizera. Nibi tuvuze, nibi dusomye, hariho ariko barakekeranya, ariko niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Mana ishimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu bucamanza, mu by'imanza, mu masentare hari ibintu tumenyereye byitwa umuntu akagura urupapuro, mu Kirundi sinzi ingene bagwita, ngira ni serukiramugi canke serukiramuntu canke serukiraumuryango, rwitwa procuration. Urupapuro umuryango wawe urashobora kuruguha kugira ngo ari wewe ugenda kuburana imanza z'umuryango, nimba ari nk'itongo muriko murapfa n'urundi ruhande rw'ababanyi, wewe bakagura urupapuro uri umwe, ukaba ari wowe uja kuburana, ukaburana nabi bose bazoba baguyemo, ukaburana neza bose bazoba baronkeyemo. Ivyo nivyo Yesu yadukoreye. Yagiye ku musaraba ahangana n'urupfu rwari ruduhanze n'uwarutera. Bibiliya itubwira mu Baheburayo uko abana bahuje inyama n'amaraso, na Yesu nawe yemeye kwambara inyama n'amaraso kugira ngo abaho uko apfa ahindure ubusa uwari afise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwanitse. Imana ikomerwe amashyi cyane. Ngira ngo vyoba vyiza ndahababwiye naho hatari mu bisomwe nateguye mwatahane mu Baheburayo, muhandike mu gice caho ca 5. Mwihangane gato mbabarire kandi mu gice caho ca 2 murongo wa 14. Rero Yesu yaratsinze kugira ngo twegere abari ku ruhande rw'abariko baragwanira, abazomwizera bose, abazoherera ku ruhande rwiwe bose, turonke iyo ntsinzi yiwe. Haleluya. Iyo ataba ari twebwe, iyo ngwano ntiyari kurinda kuyitamo. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo yari asanganywe ubwiza bwo kuringanira n'Imana, yari asanzwe ari mu bwiza bwiwe mu ijuru, ntiyari kurinda kuvyitamo. Satani yari yaragerageje
Imana ku ngoma ntiyari yabishoboye. Satani yari yarakorowe, nta kintu yari gukora ku Mana, ariko Imana yarwaniye abantu bayo. Abantu bayo ni twebwe. Haleluya! Kandi Yesu yavuze ngo hariho abana b'inzoka, ngo mwa bana b'inzoka mwe, hariho abana b'inzoka, ngo nabahisemo kugendera mu ruyeri rubi nka ya nzoka, nabahisemo kuyoboka ijwi rya ya nzoka. Ariko aravuga ngo abamwizeye bose yabahaye ubasha gucika abana b'Imana. Turashobora kwakira intsinzi ya Yesu mu buzima bwacu. Haleluya! Amamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ananirwa, arakomeye. Amashyi kuri uwo mwami. Haleluya! Bantu b'Imana, iyi nkuru nziza aho izoshika hose hazoba umwidegemvyo. Ubu bubasha bwacu Yesu Kristo mu bapfuye buzokiza abari mu buja bose bwa wa mubi. Haleluya! Mana ishimwe. Iyi nkuru nziza aho izoshika hose bakayakira, ibyago byabakurikira ku nguvu bizoravako. Inkuru nziza aho izoshika hose abantu bakavyizera ko ntiwemeye kubapfira akabazukira, akabaneshereza uwabarusha ububasha, bakamwizera uwo yabatsindiye. Wa wundi yabarusha ububasha azomenya ngo yo n'aba babimenye ko atawufise ndabajana, yomoke. Abana b'Imana bitegereze. Jambo ry'Imana ritubwira ingene dukwiye kuvyifatamo. Haleluya! Yemwe abizeye Yesu, haleluya! Kete rya mbere rya Petero 5 umurongo wawo w'umunani, indwi umunani. Mwikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara, mwirinde ibiboreza, mwame mugavye. Umurezi wanyu ari we wa murwanizi, agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwo arotsa. Mana idufashe cyane. Agendagenda nk'intambwe yivuga, arondera uwo arotsa. Mviriza, hariho ijambo ngaha twifuza ko twumva. Ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo ntitube abantu bijanye, ntitube abantu bikorana, ntitube abantu bibako, ariko ngo tuyiremeke amaganya yacu yose kuko ariyo itubabara. Ariko kandi ikindi, mwirinde ibiboreza. Soyez toujours lucide. Guma muri abantu badasamaye, guma muri abantu ubwenge bwabo buriko burakora neza. Kubera iki? Wa wundi yatsinzwe ku ruhande rw'abizeye, bakagenda nk'uko bizeye, arafise amayeri, ico yaragisigaranye. Turi kumwe bantu b'Imana. Urazi igituma yagisigaranye? Nuko na wewe ugumana ikintu gikomeye citwa amahitamo. Jewe nawe umwana w'umuntu, Imana yaramukoreye ibindi byose, n'ubu iramukorera ibindi byose, turetse ko itaciye imugira ikidebire canke ngo imugire ikiropo
ukajya ku nyungu z'icyo wahisemo. Rero uko guhitamo ndagukunda naho kuntera ubwoba, uko guhitamo niko Imana ikorana nako kugira bimenyekane mu buzima bwawe bwa minsi yose yuko intsinzi ifiswe na Yesu. Haleluya. Abahisemo neza musubire muhitemo neza. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Ndamukiza mwene data uti wame uhitamo neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Wame uhitamo neza mu izina rya Yesu. Adamu na Eva bari bafise ijwi n'ukumenya bibabwira ngo iki giti kirazira gukiryaho, ibisigaye byose mubirye. Ibyo ni inzoka barayibibwiye. Eva yaravuze ati oya, Imana yavuze ko igiti tutaryaho ni igiri, ibisigaye turabiryaho. Inzoka nayo yavuze ko atana kimwe muryaho, irabicurika. Eva ati oya, turabizi neza, ni ibintu tuzi, Imana yarabivuze ko turashobora kubirya ko byose havuye n'ikiri. Wishyuye n'abarenze. Kandi hariho abantu bariko babaho nk'aho Imana ibesha. Hariho abantu n'ubu batizera ko Yesu azogaruka. Ikibikwereka ni ingene batariko baritegura. Abantu batavyizeye bazi ko utuntu ariko dufise ibimenyamenya vyinshi vy'uko Imana itabesha. N'ubu sinabizi gutaza kuzamo tukagusengera mu izina ry'uwo Yesu, wari ufise ikivyimba kikayonga, wari ufise iyindi ntambara igahera, ata bundi bufindo dukoresheje, ata muzimu duhamagaye, ata gihembo dushinze, Yesu akabikora uko yasize abitubwiye ngo uje gusengera abantu bazokira. Ntabesha. Haleluya. N'ibindi yavuze ntabesha. Mugabo uruhendo rwahenze Eva yamubwiye ngo Imana irabesha. Wewe rero mukiriye ko mwaca mugira ubwenge gusumba. Eva yakira ijwi rivuga ngo Imana yarabeshe, riba ariryo rimutumbereza. Kandi n'ubu abantu bariko batumberezwa n'iryo jwi barahari. Hari abantu bariko bondera ubujambo bwinshi bashiramwo, ibyo ni ibyo babarenda. Nongaha barahari. Ngwiza murongo zama, ariko sindakwifurije kuyiba. Ibyo ni ibyo babarenda. Ukaba uri kuranyumva nawe wabikurikiranira ku telefone yawe, ukaba uri kuranyumva nagenda gusubiriremo ngo uhoraho ni Imana ihoraho, ni Imana itabesha. Byavuze byose turabikora, nicyo gituma tuyubaha. Haleluya. Yesu ntabesha. Yari yarabwiye abantu tujewe mu minsi mike muzombura, ariko haciye iyindi minsi mike nyene muzoca mumbona. Ibyo bintu uravuga ni biki? Mu biganiro bitandukanye arabafoborera yuko bazomwica, hanyuma akaruvamo ndiko rya nyene izogenda. Abantu bakavyumva ati uriko urasoma n'abantu ubona ngo ntibari bwizere neza ivyo yavuze, ahandi ukazibona ngo noneho turamenye neza. Kubona ko bari abantu nka twebwe barwana n'izo ngwano zo kwemera no guhakana, ariko inkuru nziza dufise ni y'ukuri. Yesu umwizigirwa, Imana yigitse umuntu, yarapfuye arazuka, apfiriye ibyaha byacu, umwizera aharigwe, yongere abohoke, ahabugingo budashira, bitayeho akabiga kutobana nawe mw'ijuru. Kandi yavuze ati nzoza kubajana, jewe nyene
azogaruka, kandi abamwizeye bose ibyo barabyizera. Haleluya, haleluya. Hano rero dufite intambara y'uwo aza gukoresha amakenga yawe mabi, akaza kwitiza amahitamo yawe uwariyase nabi, ngo aza nk'intambwe. Si intambwe, ibyo mwabyumvise, si intambwe, oya. Mugabo ngo aragerageza akagonda, akagira amajwi nk'ay'intambwe, kugira ngo wewe wibaze ko hariho intambwe, ariko mu by'ukuri si intambwe, ni nk'intambwe ariko si intambwe. Ndabisubiremo, ni nk'intambwe ariko si intambwe. Agomba gusa ko ayo majwi uyumvise, ubwoba bugufata. Ubwoba nabwo ni igihushane cy'ukwizera. Umaze gutumbera ukutizera, ubu hari umugongo ukwizera. Kino gitondo uyu mwanya umenye intsinzi ya Yesu bariyigumamo. Niwe ntare y'umuryango wa Yuda, uwo niwe